yuko mu kanya hashaba ikiganiro kigufi cyane, ikiganiro aho nyakubahwa umuyobozi wa radiyo Isanganiro aca yakira abashitsi bakaba bashitse ngaha. Hariho abashitsi bamuhagatiye, hariho umukuru wa sense, hariho n'uwaserukiye intara ya Gitega ngaha, hariho n'umukuramfu userukira association y'abashitsi abahe ijambo ry'ikaze, ndetse atababwira mu majambo make cyane imvo nyamukuru imbere mukuru z'imbere radiyo Isanganiro iza gushinga ishami ngaha ku murwa mukuru wa politike w'intara ya Gitega. Twamye tubibabwira kugira ngo hakwicara ku mutoto w'intwaro, kwicara ku ijambo rya nyene reka vyivugire, ntikiza kumwubaka inzu mu kanwa. Murazi yuko iyo ijambo rivuze na nyene inkono usanga biryoshe cyane. Nuko rero kubaho umuyobozi wa radiyo Isanganiro turagaragaza. Murakoze cyane none nagira ufate kano kanya ikaze muri bino biro bishasha bya radiyo Isanganiro yejeje kugura urubuga rwa politike ngaho Gitega. Ndabaha ikaze kuko burya iyo umuntu yatumiye abantu batabwicaye batumiriye usanga bashobora kugira amakenga. Rero kaze muri isanze atariko ngira ngo barabona ibyo turimo bariko baratwumviriza. Turi kumwe mbereye mu bavuganje n'umuhanuzi w'Aburamatari ngaha mu ntara ya Gitega, ariko sinzi ngira ngo ntazoguma yitwa Aburamatari n'ibintu bitajya bitera imbere ko namuvise yuko ari itegeko ryoba ririko rirategurwa rivuga yuko kino gisagara ca Gitega kigiye kuba meri. Natumvise yuko hari n'ikindi gisagara gikorwa nka Ngozi, ngira ngo ivyo bizoca bivugwa muri iryo tegeko ngaho uno munsi twitwa Aburamatari. Rero kaze mwisanze ngaha mu Isanganiro nyakubahwa umuhanuzi mukuru wa Aburamatari. Mu buryo bwanje turi kumwe kandi na Nestor Ndikumana, ni umukuru w'ishirahamwe ryashizeho radiyo Isanganiro, aho ngerageje kwibutsa abariko baratwumviriza radiyo Isanganiro yashinzwe yatanguye gushikiriza ibiganiro vyayo hari umwaka wa 2002. Nagira ndamuha ikaze nawe nyene nongere ndamushimire kuko bashize abakoze gushinga radiyo Isanganiro. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umukuru w'ikigo sense, ikigo kijeje gucungera itangazamakuru bwa mu Burundi, nyakubahwa Nestor Bamukunzi, namwe nabahaye ikaze. Ngerageje no kuvuga mu ncamake icatumye twiyumvira kugura ibiro ngaha mu ntara ya Gitega aha ku murwa mukuru wa politike, nuko twari tumaze kubona yuko ibikorwa bimwe bimwe bisigaye bikorerwa ngaha ari byinshi cyane. Ivyo bikorwa biraha ubuzima bw'igihugu iyo abategetsi bariko bararangwa mu bikorwa bimwe bimwe ngaha mu gisagara. Twarabona yuko ari ibikorwa byinshi ku buryo amenyeshamakuru twari dusanzwe dufise ngaha batahakwira bose mu bikorwa biriko birakora. Twiyumvira yuko tworondera ingene bakunda ibiganiro radiyo Isanganiro ishikiriza abo banyagihugu. Rero bakavuga bati ko igihugu ari cyacu, tuba twumva umenga hari akajambo twoja turashikiriza kugira ngo gace kuri radiyo Isanganiro. Mukaba muvuga muti radiyo Isanganiro ni ya bose kandi nta n'umwikumira, ati nta muntu mwotwegera mukaturungikira abamenyeshamakuru bakaza bakaba bariko baratuganiriza tukabaha natwe bakatubakiye. Mugabo kubera ko kugura ibiro hose mu ntara bigoye, twumvise umenga twohera ngaha ku murwa mukuru, hanyuma abo mu ntara begereye ngaha ku murwa mukuru, zaba intara za Cankuzo, ari intara za Ruyigi, intara za Karusi, intara za Muramvya, intara za Sanire hano kubibere n'intara bashoboye kuronka bashobora kubwira. Sico kimwe nuko bova muri izo ntara baje Bujumbura baje kuturondera. Ubu turafunye urugendo, nibaze batwiture baduha amakuru, hanyuma n'abakiye kumenyekanisha ibintu byabo baze tubafashanye turabigenda duteze imbere igihugu twese turi kumwe. Hanyuma ibisigaye nuko dutanguye uno munsi ngaha mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike. Nta kibuza yuko mu minsi iza tuzokwiyumvira ibishoboka kugira ngo tubanze duteze imbere ibi biro, ibitaha no munsi bizoboneke. Nimba hari abamenyeshamakuru bakeyi tubongereze, ibyo byose bizovana no ku buryo buri kuragenda. Rero sinashaka kubarambira kuko mu kanya hagira ikiganiro
ahanini gifatiye ukuntu intara ya Gitega yifashe iterambere ingere rigomba gukurikirana na cyane ko ari umugwa mukuru wa politiki abaja kushikiriza kino kiganiro mu kanya mucamubumva sinashaka kubafatira ariko rero nagira nsubire ndabashimire mwebwe mwashoboye kuza gufata umugongo abavuye i Bujumbura abo twasanze ngaha mwakoze igikorwa c'iteka kanatsinda gukunda igihugu canyu mugakunda n'isanganiro turizeye yuko ibikorwa by'abagira isanganiro ikora namwe bashimisha nka sensi jeje gutokerwa twazi ko twaba twaganiye ku bitari bike tuzogerageza kugira ngo amategeko tuyakurikize igihugu tugiteze imbere hanyuma twongere dusabe abakuru ngaha baze badufasha amenyesha amakuru ngaha dufite ngaha baze bagira ingorane baze bakora inkuru mukingire abamenyesha amakuru by'umutekano wabo umutekano w'ibikoresho bazaba bariko barakoresha eka mbere n'umutekano wa bino bintu kanatsinda perezida wa CNC turazi neza yuko n'itegeko rimuturekurira tukamenyesha yuko babaje mu mutekano w'abandi amenyesha amakuru ngaha kugira bafashanye bari ngaha kugira ngo bakore iterambere bizigiye yuko bizogenda neza murakoze nuko rero muhejeje kuvyumva iryo rero ryari ijambo ry'intara mu Marara mu kanya rero muva mukurikirana ikiganiro Kokoma hanyuma rero Francine mu kanya zobashitse ngaha muri studio nimurambirwe nimuje kureba radio yanyu mubuze kubashikira kuri radio Isanganiro hanyuma rero mu kanya mukurikirana ikiganiro Ciramvura nuko rero turashimiye n'aba bashitsi bacu beza Imana ibaheze pesha reka rero mu buhinga bw'ivyuma barumire amategatoyi abashitsi babanze nabo rega muri studio kugira Francine nawe acashika mwumviriza ikiganiro zitanu zirenze ko iminota 10 muri studio za radio Isanganiro ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niyo saha nyene turiko mu gisagara ca Gitega ku mugwa mukuru wa politike aho turiko turasamiranira muri aka kanya turamutse abariko baradukurikira twanikaze mwebwe mwese mwashimye ibiganiro byacu mwagiye murabyumva mwabyumvise no mu biganiro by'uno munsi bitandukanye Radio Isanganiro yuguruye ishami ryayo mu ntara ya Gitega ryasango ryashitse twashimye gufata umwanya tubaganirira ibijanye n'itunganywa rushasha ry'umugwa mukuru wa politike w'Uburundi inama nshikiranganji yo kuwa 2021 Kigarama 2018 yemeje mu gisagara ca Gitega igiye kuba umugwa mukuru wa politike mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2019 itegeko ry'umukuru w'igihugu niryo ryasohoka kugira rishire mu ngiro iyo ngingo. Francine nk'uko ariko bivuga ngomba nyibutsa ariko gukurikirana Radio Isanganiro yuko kino kiganiro ushobora kugikurikira aho kibirira kurubuga rw'Isanganiro rwa Facebook. Inyuma rero y'umwaka n'igice iryo tegeko risohotse mu gisagara ca Gitega hamaze kiki imigambi mikuru kirategurwa bari gisagara kizoguma uko cahora canke kizoguma ivyo bibazo tuza kuganira ko muri uno mwanya twahaye ikiganiro kidasanzwe twashimiye kuba turi kumwe n'abaturire n'umuhanuzi mukuru w'abasitari w'intara ya Gitega Gerard Niyigira turamutse turi kumwe kandi na Aime Irambona jitwa gisata gitunganya ibisagara mu ntara zo hagati no mu buseruko nawe turamutse cyane mu buhinga bw'ivyuma hari Serafine Bizimana na Imana ikiganiro cy'abaririwe na Evariste Nziko Banyanka kiko gica kibiriraho ku murongo wa FM wa Radio Isanganiro no ku rubuga rwa Facebook tubifashijemo na Justice ya Kasi ya Tukeze afatikanije na Jean Renaud niyo heza Fidel Antoine Selimana na Francine no kugayo mutwe tugiye kukiremesha Francine namwe baramutse baraherukaze ego Fidel mwakoze namwe baramutse dushima ko tugiye kumara n'umwanya hamwe turemesha mu kiganiro ku mugwa mukuru wa politike turaha ikaze namwe mwese muriko muradukurikirana